nibaza ko titre mwamaze ko muyibona tugiye kuba tuyaga ku kiyago novuga kivuga ati birabereye ko bakundana bavana bivuye ku madini mbega aho muherereye ndibaze twaba twahuye navyo twama twabibonye twama twanavyumvise ndetse kuri ico mbega vy'ukuri iki kintu kirabereye mbega nuko vyari bikwiye kugenda Padre sugira ico ushikiriza ku ruhande rwawe ubona ariko vyari bikwiye kugenda je ku ruhande rwanje kuvuga yuko dukundana cyangwe mfise umukunzi akaba ashengera muri muba par exemple nko mu bajeova nanje ndumupantekote hari amadini ngaha usanga ahanze usanga atavyemera kuja kurondera uwundi hanze y'idini muri jewe ico kintu ndumva nta hantu na hamwe bokinyemeza oya kubera yuko urukundo rutandukanye n'ibindi bintu byose ushobora kuba kuyumvira urukundo ni kimwe mu bintu bishaka gutandukanya n'abavyeyi ugakurikira urukundo ukava ngaha ukagenda uyuja ukava ngaha no mu rutana usanze ugukunda usanze uwo wakunze wahausiza abavyeyi bakwibarutse yamezi 9 mama wawe muri kumwe utazi we kumwe nubayeho aguma yiruka ivyo byose nubyibuka kubera urukundo ni ikintu gikomeye rero je novuga yuko ntabwo bibereye ko twokwisunga idini ngo nukubera ekinike wowe aho igihe wavukanye ubuzima ntiwavukanye idini ibyo wavukanye idini ntiryarimo shaka kwa wahisemo idini arokukutse shaka kwa wabatijwe ukutse shaka kwa wasangiye cyangwa bijya bagira muri katolika cyangwa warabatijwe muri pantekote ukakira umwami n'umukiza ukabishobora kuba wo bijamo ukuze eski ivyo bintu biciye biza kumva ko byo gutandukanya n'umuntu umutima wamaze gukunda kandi abeshi kasanga bariko baranabikora ni kubera nkeka umwigisha runaka ahasengera yamwigishije ati burya nibi bikugirane nibi ariko twibuke neza uru rukundo twebwe tuba turi ni kintu mu buzima kidasanzwe ko urukundo nico kintu ca mbere nasanze kirababaza abantu b'Imana kirababaza nimba hari umuntu atarabazwa mu rukundo avuga ati mana warakoze reka umaze gukunda vy'ukuri ico bitwa gukunda regara abantu usanga bagira kugirana mariage batarakunda akagira mariage akabana n'umuntu atarakunda ntiyigeze akunda beme n'uwo bagiye kubana ntabwo bigeze bakundana barakundanye ariko ntabwo hari ikintu bitwa urukundo ku buryo wa muntu mubuze mu minota 30 umva kubuza amahoro me agiye rero sasi ushaka kuvuga ibi bintu ni biki rero iyo neza na neza wafashwe n'urukundo ugaca wumva yuko idini cyangwa runaka byo kubuza ko wotana n'uwo mukundana ngo nukubera iki kintu runaka ngo ntimubane kubera idini je ndabiteye ivyatsi ku ruhande rwanje vraiment bisabwe yuko twopfa idini ndumva umenga byongora je ntitworinda gupfa idini jewe nubwo ati ndagukunda kandi ntibikwiye yuko idini uzima ndagukunze wewe usengera mu Jehova je nsengera mu bayimzirima yego ariko jewe Padre sinokivuga mu bundi buryo butandukanye icambere na mbere urukundo n'amahitamo y'umutima cyane sivyo le fait que obageze urugero novuga ngo umukunzi wakakubwira ngo jewe nawe nitwobana kubw'idini kanaka urukundo rurihangana urukundo gwemera vyose urukundo gwihanganira vyose sivyo nimba jewe narinze nemera gukundana nawe basha ni jenzo kwama nabasubiriyemo mbega uno musi mukwiyangaja kuba mu rukundo nanaka nisungiki sivyo bon hari ibintu dushaka kuzo ico hari umugenzi wanje vyabaye ko le type de musulman sivyo umukobwa arakijijwe n'umupantekote d'ailleurs je me souviens bien n'umupantekote barakundanye ku myaka igera kuri 3 ego after y'imyaka 3 umukobwa bw'imuhungu yuko warabona ko batobandanya gukundana mu gihe abona ko bitazokunda kwava mu idini
sishigikiye ko umukobwa yava mu idini yiwe ngo agiye mu idini ry'umuhungu oya jewe ivyo bijya vraiment aho ndi contre vraiment mu gihangane bijya ngo umuhungu ngo umukobwa ntadinagira no ico tuwe twubahirizanya kuri umwe wese ku ruhande rwiwe cyane sivyo jewe nsa amahitamo y'ivyizego vyanje nawe ufise amahitamo yawe cyane ahubwo igihari uragunda ndagukunda yes uri ready kumpebera kuko no kubana no mu rugo mu abantu mufise amadina biri different nivyo biraryosha urukundo rurahari mugahayema ntimuba mu macingana nimwe muri ku rugero rwiza novuga ngo guhuza no gutahurana kimwe rero novuga ngo abantu bubu dugira ingorane ni vya bindi dushaka kwitwa ko turi muri relation natwe ushaka kwitwa kuri mu rukundo mugahayema urukundo urimo you are not proud warosa uhugira mu gihe uri muri entente uracarondeza uri mu buhungiro urana hantu ugiye muri direction kanaka bakubwira ngo bamurica yaje ari umurindiriri rero nawe yaravye kurindira iyo myaka y'indurindire kuzoronka uwo muvikana muhujije ryadiri muhuje vya vyiviro vya vyose gatiye kamedita ngaha niyo ngorane abantu bubu bugira cyane benshi muri izo nkundo tubaye twitwa ngo turi mu nkundo tutari mu nkundo umwe abiri mu nkundo ari mu vyiwe yego mu buzima rero ni muri umukobwa ni muri umuhungu tuyiha amaprincipe bantu b'Imana nukuri turakwiye twubaha ubuzima twiha igicapo cacu je ndakijijwe okay mbega ndi ready kubana n'umugabo asoma agacupa if not kubera ikindi ndakwemerera Padros niba asanzwe kanwa araje kudraga ndamwemereye sivyo mu gihe nuva sinzobisuporta mu gihe tuzi urukundo rugenda urakura petit à petit Padros waje kubw'urukundo rumuntu nanje ndamwemereye nk'ubuhungiro after yo gutuva handi nzoba ndi satisfied n'ivyo nzosanga ivyo bidahari Padros yariyo igikomere nzoba ndamutayemo hamwe nzawumva ngo abakobwa bubu ntibakunda ngo mbega abakobwa bubu mukunda iki namuhaye vyose neco nakoze mugahayera mu mukobwa yarafise ikindi yarashaka cyane umukobwa yarakeneye umuhungu akijijwe mungu nawe barasoma yisomera agacupa we yaje kubw'urukundo voilà we yaje kubw'urukundo ahubwo icari gisigaye mbega ikimugenza n'urukundo am I ready kubwakira nditeguriye kubwaccepta mu buzima bwanje nditeguriye nimugora urukundo gwihangana rusupporta tu mbega ndi ready gusupporta izo nzoga ziwe ndi ready gusupporta ingeso kanaka ziwe sivyo rero ivyo vy'amadini n'ukuri mbega uno musi Padri kurandiraga nibaza ko mukudraga ntuza gubwiye ngo turakundanye ubwo nyene maybe urakrea amitié hagati yacu naho yoba ya moi canke 2 mois quelques mois c'est bon mugabo muri uko kuwezi kumwe iteho kumenya jewe nkundiki cyane mbega ni kandi yihe y'abasore nifuza nubuye mu bwoko bw'abagabo nifuza niba nifuza umugabo asengera muri katolika peut-être niho sengera nifuza umugabo asengera mu babizuru none we niba uri umupantekote segera mu babizuru ari ready ko jawe nzokwakira mbega ava yukumva ko woperetre ukinjira indani muri urwo rukundo banza umenye ico nifuza menye ico umuntu arondera n'ico akeneye iwawe rero abantu bubu tuyinjira kwa kwigiya tumumbabarire tunayigiya nuzomara amazwi no kubura isigura umwana w'umukobwa ngo urisigo uri umuhungu ngo urisigo mbega nibiri modere ivyo ni ide yabaronze mbega kadabibayiza akabatsi ni ide yabaronze umurozi yabaronze ni ide yibagira no gukaraba arabura amazi yo gukaraba yewe menya kunjira mu vyo ukeneye nivyo Padros hariyo amarelation si relation zose tujamo ngo zishika kuri mariage mugabo niba ndi muri relation kanaka mvuga ati Imana niyahenzagira abantu b'Imana ikitari bo volonté de Dieu ça ne passe pas ivyo nta gutera imbere sivyo ariko niba ijambo ry'Imana rivuga ko nanje Imana no yihereze ndayipresente ivyaje Seigneur nibona kuzi ndamukunda n'uyu cyane sivyo ndi ready rero yuko Imana niyavuga ati je confirme ndavyemeye nditeguye kuzobana nawe b'Imana niyavyemera ikavyemera mu gihe jewe ntari ndiro ndo muntu twayiko turayayatana nawe hakuna muchezo sugukira n'imitima y'abandi bana cyane navyumva
ba muri relation numva yuko Imana niyahenzagira nivyo si vyose bishika kuri mariage mugabe Imana niyampenzagira tuzobana kandi nzoba ndavyishimiye cyane gose mugabe bitandukanye nuko ndi mu rugo rukundo ntaho Imana yavuga ati none nibenzagire ati Imana muvyihoresha muvitekereje aho nyeruri sivyo niyo mpamvu rero munsi menya ico ushaka menya aho wifuza kugera menya ukeneye mu buzima bwawe nibigutera isoni kuba sigo yewe kuba siga ahubwo rira ebana biratesa biri sanga ufite amahoro yuzuye sivyo tekana rindira uwo urondera hayigavuga unazeka Johnini ni wewe uzeka Johnini mbona kuzeka ni isi alatete ni mu mutwe uvuze ngo urashaje ibinini wewe ni bakure gusanza ari mu mutwe hanze umukecuru wa 45 aratwara umwana wa 12 wa 18 kuzeka Johnini banzu umenye ico dukeneye mu buzima ni bimwe mu bintu dusanga biko birakurikirana ingo zacu ko tubaho ubuzima bubabaje jewe twarumvikanye tuzosengera muri katolika nzoja mu mizi mufata umugabo wanje n'umubizi hama akambwira ati uzoja muri katolika cyangwa uzoja mu pentecote uzoja yusanzwe usengera itoke tugeze mu rugo hariya birabaye sigezeyo abwira ati mugore jewe nawe wico n'igikunda ridusengera habiri you have to accept idiri n'umugabo bizogenda gute ubundi canke ikindi naco abana turavyaye oya abana baje bazi wanje nanje abana baje wanje okay nta n'ikindi kintu twari turiko turapfa tugiye gupfa akabazo k'idini ku bana siyo mpamvu menyereye ico ukeneye menya umuntu nyabakushaka mu buzima bwawe apana bavuze mu kirundi ngo uzi ico ashaka ntafi ico atoye tumurindira sois patiente cyangwa sois patient muguvuga ati ndafise uwo girondera hama nzotrayinga n'ivyanka itsoke sinzoba n'uwa mbere n'uwa kabiri vyasi ariko mbivuga ati Imana niyahenzagira uyu nditeguye kumwakira cyane nube muri competition yo kuba mu mahoration ari umuntu uvuga ati dress good inzoga nuzi rwose ndamuryohererewe bwabonye peut-être n'umuntu asaka noti bagenza avuga ati dusohotse none uri kidukikije mu bindi sivyo kavuga ati oya ndemera ndaza ku accept réellement c'est pas l'amour itumye wemera ni competition ni bwa buzima twababwiye gubushaka kuba ubuzima bw'abandi cyane rero novuga oui PJ allo PJ allo namahoro ego duhamagawe nande duhamagaye ari Jamari Bavana Jamari wumvishe ikiyago turiko ego ntererano yawe ntererano je nigeze namukunda umukobwa w'umuadeperi je ndamusibakira uri umudivantiste nari umudivantiste nawe ari umuadeperi ego hari 10 miliyoni yaratunda ndafite amafaranga cyangwa ibintu kuko yari umunyarwanda ego ndabonye yarashyizemo kunkunda kandi namukubye kuri ubu turabanye kuri uka kanya cyane gose wewe sita yavuze ngo ntabwo ngo umukobwa yo kugera ajya kwimukira umuhungu jeni badako mu bantu bambere muri conflict abafana twese barimo cyane gose ego ariko yara n'umukiwe n'ibisanzwe tubakanye kandi ubu nawe n'umukiwe kubw'urukundo urakoze cyane acyumvise ko kuva 2011 akundanye n'umupantekote nawe ari umudivantiste kubw'urukundo yaramukurikiye ivyo nibisanzwe mwavyumvikanye n'ukuri n'amahoro kumvikana sagahato mwavyumvikanye ni ikintu ciza sagahato ariko singo mu muhato udige n'abakwiyiteguye no kukwakira muri byose ni wawundi none mu gihe je nari ready wo force oya kandi urandeka nkagenda mu mahoro meranda cyane gose ubundi harakane je bundi umuntu yarambajije ati je maze iminsi mbaza umukunzi wanje shaka umfashe ni umuntu w'umugenzi tushaka ufashe namubajije ati mbega wankundiye iki kugira no munsi ntarambwira icarico tarike je tejo mwijoro hari ikintu yambariye ngo nta kintu na kimwe nagukundiye uwo muntu wumva nkunda kweka tabukunda namwishuye yuko amukunda ahubwo ni wo umuntu wa mbere ukuri n'ugukunda uko ntagira icafatiye akaburi icafatiye ahubwo abandeka tubabwira iki umuntu agukunda vya vrai
ndugenda afite afatiye je namba bibabwiye pana ya maso ya Rosemary pana bya bisusu byiwe wakunda amaso yaje irikazoturuka uzogumuhuza sasa abahungu gwego bakunda nyashi na nyashi sivyo muvuga sivyo ngo mukunda sivyo mbega ubusi gashaya gwaye kabaye kigaturika hakaba nivu kuri igipurizo ngenda gipomoroka porembo uzobwemera Pro yuba ujya butipe munyamatongo abamushikiriye vraiment mububwire yuba nukuri kw'Imana rero vraiment idari yiwe afite motivation zifise ukunda umukobwa ngo sabaguru meza niyagira accident bakayacira rimwe uzosupporta kubutu batagira amaguru wakunze amaguru kunda umuntu kwari ukuze Padros y'abantu ufise ibituza vya Beyonce azotegwa n'igwara imutuma homberekana umuburaho wigeze kumubona ukwezi ntibiteba ukwezi kumwe mubiri none muzogumana rero naramuhishuye ati neza na neza uwo muntu ntagukunda cyane biteye n'ubwoba ntagukundira ayo maso ntagukundira amahera yavuze ati ndagukundira uko ntacyo mfise nakunze wewe nyine rero navuga yuko abantu vraiment birakwiye yuko tutita ku kwikiruna DJ Classique FM alo anje ego Yeremi nagira nterere kw'icyo kibazo ego ino cyambere urukundo n'umutima w'umuntu cyane amadini nabyo nibyo twigishwa ego rero iyo hageze kuhitamo byagakwiye yuko ahubwo uwo muba mufatanije urugendo mu rukundo cyane kwa gusigurira Imana aho rero gusigurira Imana akakujyana muri bya bindi yigisha yego abantu muba mubaye ego uko nasanze umuntu aritwa yuko ari mu idini runaka cyane ariko akaba yambaye ishusho y'iryo dini ariko ibikorwa ari futi cyane na ya myumvire y'iryo dini yewe bihabanye nayo yego rero ni byiza yuko umuntu yogira ubwisanzure ahubwo ikibahuza mugahuriza ku Mana imwe cyane Imana ntigira idini yego ntawe uzi ko ari katolika cyangwa se pentegote cyangwa ayandi madini yego tugahuzwa n'Imana ego je nuko ndabyumva urakoze cyane Yeremi ego cyane Yeremi akavuga ngo uko biri kose ntabwo dukwiye guhuzwa n'amadini dukwiye guhuzwa nkuko Yeremi ariko arabivuga ati uko biri kose ntabwo dukwiye guhuzwa n'amadini dukwiye guhuzwa n'Imana uko biri ukuri kose banze mbega witahure umutima wawe utandukanye n'ibyo wigishwa ngaho hanze nimba wabana akabakwigisha kunuka amahitamo yawe mbega yo yakwigisha akubwira iki umutima wawe ugutumiki ugutumiki bundi areka ntwigeze gucishamo mu minsi heze ati birakwiye yuko tutajyana n'amantuzenya n'ibishobisho wowe nyene by'umutima gutegetse Rosemary mbariye ngo pasi cyangaha nani cyangaha ariko mbanze mbega umutima wanje uravyemera urabinyemerera canke uremeranya nawe meyo umutima wanje uvuze ati no right nuko n'amahoro menshi rero witwa Evode Marie Quintenish Bubela ati vraiment impanuro zanyu ni 100% ngo nizo ijana ku ijana inkundo iyo zimaze kuzamwo idini kenshi biratera imvururu kuko hariho amadini atemera ko utwara n'uwo mu yindi dini
jewe rero ku bwanje kunda umuntu uko ari utaravye idini utaravye ubunini utaravye amafaranga utaravye uko asa ugukunda umuntu nk'uko umutima wawe uvyifuza mu gihe ubona ko bitokorohereza umutima wobireka ukarindira uwo umutima wawe wifuza tumushimire cyane urakoze cyane Bivuye ndetse dukegurukira n'abariko baraduha interano zigiye zitandukanye tubashimire cyane tugera agaseye tuje mu makuru yacu reka aravuga